Muri Champion TV. You are my champion. Bakunzi ba muri Champion TV turabaramutsa tubahamwiriwe canke mwaramutse byose bivanaho muherereye. Uyu munsi mu kiganiro twubakire muri Kristo dufise abatumire badasanzwe nkuko muza kumva ingene tuza kuganira ibyo baza kuvuga ko hama ikindi naco twababwira nuko kuri mikro muri kumwe na Belicia, inyuma ya kamera hari Sami. Nimwibagire kugira subscribe, like, share, mudusigira na commentaire zanyu. Rero mu gutangura ikiganiro cacu twagira dusabe abashitsi dufise batwidondore batubwire abaribo kugira abariko baradukurikirana bashobore kubamenya. Yesu nashimwe. Amen. Hanyuma jewe nitwa Minani Christine. Barashobora kumpamagara na mama Shimene. Hama nkaba nsengera mu isengero rya New Jerusalem Church. Ego Yesu nashimwe. Amen. Nanje banyita Misago Narcisse canke Papa Esther. Ndubatse ndumupapa umudamu umwe n'abana 4 tukaba dusengana ni umumama mubona dufatanije iki kiganiro. Yesu nashimwe. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Nitwa Sibomana Adeline nkabasengera muri Eglise 3 in 1 Church. Murakoze. Yesu nashimwe cyane. Nanje nitwa Livuzimana Eli. Nanje ndakijijwe nkasengera muri Minevami Kigobe. Uyu munsi ikiganiro nitwubakire muri Kristo. Aho sanzwe tumenyereye tuganira ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi twashatse yuko muserukira imiyabaga yindi. Aho hari ibibazo byinshi usanga bariko baribaza kuvyerekeye urugo. Dushaka kugendera ku ijambo ry'Imana rivuga ngo urugo be nitunga umuntu abiragwa n'abavyeyi, ariko umugore aciye ubwenge umuntu amuhabwa n'uhoraho. Sinzi nyene mu byumva iryo jambo ry'Imana. Murakoze cyane miyabaga na hanyu ho kubaza ibibazo aba bavyeyi. Hari ikibazo nshaka kubaza bano bavyeyi bacu. Natwe abajene birakunda kutugora gose. Nashaka kubabaza ni gute umenya uwo muzokubakana, kuko abajene urushaho gukundana n'umwe mugaheba no wa kabiri geze naho wumva umutima urababaye. Rero twashaka kumenya ni gute umumenya. Murakoze. Ego urakoze. Ubajije ikibazo ciza cyane. Naho gisa nikitagoye kwishura, ariko ngira ngerageze gato kuguha umuco nkuko ijambo ryabitubwiye. Ico rero uvuze citi ni gute nomenya uwanje. Aho rero niho bwa bwenge ucubukenera nawewe ukamenya ati mbega urugo rwanje rushaka gushingira kuki. Ndazi yuko abajene benshi barabona ibintu byinshi bakumva byinshi, ariko kimwe gusa no kumenya yuko urugo rutubakiye ku Mana. Nashwa canka mahitamwo atubakiye ku adashimikiye ku ijambo ry'Imana, ayo mahitamwo ntashobora kugushikana. Ni gute rero jewe nk'impanuro isanzwe no guha isunge ijambo ry'Imana, wisunge igisabisho. Mushobora kuba muri fiançailles canke muri ko uraraba kugira ushobore guhitamo igakumva icijwi ryawe rikubwira ry'indani, kuko ni hamwe nejo n'ivyanka kubera bizoba vyakuvuyemwo uzovuga ati nariyangajije kandi nari mfise aho nabihereye, aho ntuzicuza. Mugabo nuzuraraba ngo bijya ukaraba ibi bigezweho ibiharawe bijya byose ni ibintu très superficiel, kuko umuntu burya umuntu nikimurimwo sikimuriko.
iyo niyo nyishu noba ndatanze. Muri Champion TV, you are my champion. Bisanzwe ikibazo wabajije ni ikibazo gikomeye cyane mu buzima bw'umuntu, kuko urazi iyo uriko uragira shwa harimo ibintu by'amadidane biza muri wewe, ariko ku bisanzwe byose na byose tubikesha Imana. Abantu benshi hariho abatwagwa no kubona ubwiza bw'umuntu canke itunga afise, mugabo ukibagira yuko bijya bintu afise ko bishobora umunsi uri izina kuzohera, ariko hagasigara urukundo. Nico gituma rero kubw'ivyo ubanza ugasenga, ugasiguza, ukabaza Imana ati mbe Mana ujya muntu niwe koko? Muri uko kubaza Imana mu rukundo burya haba ibintu byinshi, harimwo kubwizanya ukuri. Kubisanzwe hategerezwa kuba ikiyago gikomeye cyane, kandi sinohanura nk'umuntu ngo mubonanye rimwe kabiri gatatu hama muce muvuga ngo murunze ubumwe utaragira. Yego urashobora kugira n'amatohoza yimbitse ukumva uti uwo muntu vraiment harimo utuntu tumwe kubera mu mutima wawe uvuga uti jewe nkeneye umuntu tuzobana ameze uku, ukabisengera n'Imana, ukabisaba n'Imana kugira ngo igufashe zo guhereza uwo mufasha. Nk'akarorero hariho nk'umuntu w'umudamenzi umudame we fete novuga ntini inkumi yari afise amahera menshi. Hanyuma rero na karorero ndiko ndabaha k'ibintu nabonye nabayemwo, azava avuye muri France afise amahera menshi, aca hitashimana umuhungu nawe emwe aramushima kweri, hama barategura mariage. Ni ibintu byaba bimaze nk'amezi nk'atatu bibaye. Umukobwa yari yarahishije umuhungu yuko agwaye umugera, n'ubundi barashika kuri mariage umukobwa atarigera abwira umuhungu ko agwaye umugera. Hanyuma urazi ko abantu baba bari mu bishobisho, hariho abatiyumvira kwipimisha umugera. Hanyuma rero ibyo ntibyari byarahabaye iwabo, bo bari bashimanye uko. Kuri ujya musi wa mariage yinarume w'uwo mukobwa araraba ujya muhungu ingene asa ko agiye guhura n'ibibazo. Hajya ku makado burya yaramubwiye ati burya uwo mukobwa utwaye uramuzi? Ati uwo mukobwa agwaye umugera. Burya umuhungu yatoye ubwenge aho nyene. Burya yarashitse mu rugo acaramera nk'uwigwaza gatoya, yaragwara mu iryo joro, nabukeye arabanza arobuserva araraba asanga yerima wa mukobwa aragwaye umugera, kuko yaca avyuka mu ijoro kumira ibinini saa 9. Umva rero nk'ivyo baca bahamagara abapare, uca wumva ingene bica bigenda nta birebire. Umva hacakurikira divorce. Ca wumva rero nko kuja kubana n'umuntu ukamuhisha kugwaye umugera, kandi byategerezwa kuba byaciye mu kiganiro kabimubwira ubwa mbere kugira ngo atazoba desi. Muri Champion TV, you are my champion.